niwo mbabaza nzo kwihanganira niwo shavuza nzo kwihanganira sizera niwo mutima wawe yuko nazigera nja kure yawe yo mutima wawe niwo uvuga nkumviriza umora ku mutima umba hafi yo nataye ubwenge umora ku mutima umora ku mutima umora ku mutima Eric ngiye bishitse uri kuratembera nko muri quartier ugahura n'abakobwa babiri muri ahorasyo rukundo uvyifatamwe gute uyagishi ukuntu ucuvyifatamwe yo muhuye nabo ari babiri TikTok bose dukundana bon ahubwo ca ndabakayira ka hafi nkaca kindi nama ntangurira ko atari ko ndabashimira mwebwe mwese mugira uko mushoboye kugira ngo tubone ko tudatamba twirorera mukuntu mugenda mubikora mutwandikira commentaire ukuntu mugenda muryoherwa n'ibiganiro tugenda tubashirira ko tukwa tuzi ko mudukurikirana muri mu mpande zose z'isi abari za Amerika abari za Europe Oceania turazi ko mudukunda natwe kandi turabakunda kuko ntako tutagira kugira ngo tubandanye turi update hamwe namwe aje mubona kuri microphone muri kumwe na Eni Pro behind the camera muri kumwe na wa musore mutari mumenyereye kuri kamera hit promoter ono museka bariwe ari karatuma amubona amashusho meza nkaya turi kumwe n'abandi basore babiri no bita ba star sino banihenze ko n'abatipe ko barakora neza kabisa muri plus 257 music industry imbere yuko ndabibariza kumwe na manibariza abandi reka babanze batwidondore kugira ngo tumenye abo turi kumwe kwanza ndabaramukije cyane so nitwa El King amazina nkoresha mu muziki hama izina ry'ukuri nawe n'abavyeyi banje nitwa Ndikumana Eli nawe witwa gutega musoro je nitwa Wiz King hama nkaba nitwa Manirambo na Claude mu mazina y'abavyeyi hama nkaba ndamukije ariko baradukurikirana bose yes El King Wiz King gute ayo mazina mwese muri ba King mwavyumvisemo gute kugira mwese mufate iryo King ko muri babiri bon icambere kwanza ushobora kuvuga twamenyanye twese dufise amazina muri make je nitwa El King before yuko ndamumenya Wiz King kandi na Wiz King yitwa Wiz King before yuko amenya El King muri make twahuye tuziranye twahuye dufise amazina muri make nuko nyene yabisiguye kubera twese twahujwe n'umuziki umva amazina dukoresha naho muri music no kuvuga impamvu dukufise ayo mazina niyo dukoresha twahujwe n'umuziki yitwa El King nanje nitwa Wiz King ndumva ko atacho twasigura kandi nta nuko tuvuka nta nico dupfana ba El Queen na ba Wiz Queen nabo mwabasize bon bari mu rugo iwabo ntabwo turabashira mu nuvuga mu ngo zacu bivuze ko bari mu rugo iwabo niyo bari na uremeza ko mwabasize iwabo umujyamba ndibaza yamusize wewe wajumuzana Wiz Queen nawe uhari birashikwa sanga ufise benshi kumbure bikakugora ugira ubatandukanye urumva turabura amazina tubita biragoye gucagura Wiz Queen kuba bumvise mwese mufise izina rya King anovuga ko muri team imwe canke nukuntu mbwe namufashanya kuririmba gusa bon ofite turamaze gura nico kibazo kenshi cyane nibaza ko atari rya mbere kandi dutoza kugishura kuko mwakitubajije bon ofite dufise plan nyinshi zo gukora ibikorwa byinshi cyane nkuko twahuje n'igikorwa ca mbere ni naco twaje kuvuga hano haba soon haraza n'ikindi gikorwa of course nawe ni kubivuga twahujwe n'igikorwa twakoranye na El King no kuvuga muri plan dufise dukeneye gukora ibikorwa bitari bike urumva dukeneye gushira muri muda abantu babajije ibibazo byinshi kumbure abumvise mvuga ko ndi kumwe n'abastar ko barabikora neza muri iki gihe kugira nawe uri kukurikirana ikiganiro reka kumbure mpere kuri uyu kumbure abanze aririmbe gato kugira ngo by'ukuri mwumve ko ibyo navuze ari niwo mbabaza nzo kwihanganira niwo shavuza nzo kwihanganira sizera niwo mutima wawe yuko nazigera nja kure yawe yo mutima wawe niwo uvuga nkumviriza
umora ku mutima umba hafi yo nataye ubwenge umora ku mutima kumutima kumutima umora kumutima 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 umora kumutima ya Yes, mwamaze kuvyumva ko kabisa hamwe novuga ko aba batipe baba bakuze bajya magi cyane ntoba nihenze batipe kabisa afise voice nziza. Bro, iryo jwi warikuye ni wakoze canke ni ijwi giwawe nyene? Bon, icyambere kwanza novuga ni talent. Iyo umuntu afise impano akora vya bindi abantu bibaza ko atokoze. Numva ni impano mfise muri jewe niyo mpamvu ndabikora gutyo. Nta kintu na kimwe nigeze mfungura canke nta troni nyinshi nigeze ngira mu buzima. Usivye gusa kuba ari impano navyisanzemwo gutyo muri make. Ndanabishibira Imana cyane. Yeah. Yari abantu bavuga ko kugira uronka ijwi ryiza uzuragerageza ukanutuzi dushushe ukongera ukazuragira repetition kenshi na kenshi. Nawe niko wabigenje kugira uronka iryo ijwi nk'iri? ya urumva icyambere ubikunda kandi nibyo uba urimo nibyo Imana iba yarakuremanye gusa kugira ngo nyene rigume hahandi ushaka kugira rigume rikora ivyo ushaka uragerageza nyene gukora bimwe bimwe kugira ngo ijwi rigume riri automatic yani ntigigere rikugora kubera naho iba ari impano ufise bisaba kugira repetition kugira ngo gume muri ya mode ya mwavuze ko mwahujwe n'igikorwa muri ko murakorana mbi ico gikorwa muri ko murakorana citwa gute? Bon, ahubwo cyaramaze gusohoka ndonkereho nakanya ko kubwira abari ko badukurikirana baje kuri YouTube. Indirimbo iriko ni video, irafise video nziza cyane. Ni indirimbo yitwa Kure ni ya Wizking featuring El King. Yeah. Aya nivyo mwamaze kuvyumva ja kuri channel yabo ya YouTube wandike El King canke uje kuri channel indirimbo iri kuri channel ya nyumwese canke Wizking 257. Yeah. Yes. Mwamaze kuvyumva ja kuri Wizking 257 ushobore kumva igikorwa kumbure bakoranye yanakubwiye ko gifise n'amasanamu. El King ni cyahe kintu ubona ko kabisa kiriko kiba muri +257 music kitabereye kumbure ushobora kunegura? Bon, en fait ibitabereye ni byinshi cyane gusa ahantu ushaka kubihera nuko en fait kugira umuririmbyi akore ibintu byinshi canke ibintu bikomeye cyane birasaba uburyo kandi ubwo buryo buva mu banyagihugu buva mu company atandukanye sivyo ariko hariyo parti ibwe nshobora kuvuga ijanye n'ibintu vy'amahezo twese turabizi ko bihari hari ukuntu ushobora gufona umuntu kumva akazi ke kako aravuga haje dani hari giye wumva indirimbo y'umunyamahanga haje kandi ujya munyamahanga baramuha ikintu of course kandi ico kintu bamuha nibaze ko hari ikintu kimwe gifasha abarundi. Wewe wabimenye gute ko bamuha ikintu kire? Bon, kubera ko nibaza ko udashobora gukoresha projet akazi k'umuntu ugakoresha mu bintu vyiwe bikwinjiriza amahera ataco wamuhaye kandi niko bimeze. Yeah. Ikintu waneguye ni icahe nyamukuru? Bon, ico naneguye nuko usanga haba harimo nk'imiziki y'abanyamahanga kandi bahabwa ikintu kinini kurusha en fait bahabwa ikibanza kinini kurusha abarundi kandi muri uwo mwanya kajya kanoti ahabwa ntibibaze ko hariyo ikintu na kimwe ngafasha umurundi kuko agiye amahera ayatwara mu gihugu ciwabo agakora amaprojet washaka akakora mu gihugu ciwabo kandi agafasha abantu biwabo muri make nta kintu na kimwe umurundi yigera ahungukira. Yeah. So Wizking nawe nakahe kantu unegura kumbure koba kariko kara trendinga muri +257 music? ya +257 music ikiniko kira training gituma tudatera imbere ni ukuntu bafata abaririmbyi bakuye hanze bakabahereza amahera menshi kandi ugasanga iyo babonye igiteramo gikomeye bariko baragishiramwe inguvu nyinshi cyane mugabo ari umuririmbyi w'umurundi ugasanga nta support gifise nta sponsor twigeze turonka kandi n'abantu b'amakampani barakwiye kuza baregerera abaririmbyi tugakorana kubera nizere ko umuririmbyi ni wamwiregeza muri company yawe nta kibuza mudatera imbere mwese mugabo ingorane dufise niyo ntibashaka kubona ko abaririmbyi b'abarundi turiko turakora cyane kuko ni indirimbo dutanga ni indirimbo zumvikana hose y'abantu umunyamahanga yumvise aravuga ati abarundi naho tutabafana barakora akazi kubera twege hanze baratubanira sana ntibashaka yuko abanyagihugu babo bumva ibikorwa by'iwacu mugabo twebwe ino ahubwo umuntu yumvise indirimbo ivuye mu Rwanda muri Tanzania agerageza kuyipiga volume yose kugira ngo ahubwo ngira ngo n'umutanzania yo bari ngavuga ati ndumvise ikintu cy'iwacu ngaha mugabo twebwe suko n'ukumvisa kumviriza mu cumbi wagacazimye yumvise muri babiri mugomba kwumva afuma bikura mu Rwanda niko bimeze nta muririmbyi w'umurundi bapfa kuvuza uko nyene.
ya ya hari ibintu bitatu bishobora gutuma kabisa umuririmbyi agera kuri level ishimishije ushobora kumbwira mu ivyo bintu bitatu ivyo ari Bon, ibintu bitatu umuririmbyi ashobora gukora canke ashobora kuronka kugira atera imbere cyane. Ikintu ca mbere ni ikintu kijanye n'uburyo. Ubwo buryo buhagaze ku mapoint atandukanye, hari amakampuni, hari abafise amalebo akomakomeye. Uramaze kubona ko umuririmbyi amaze kuja ntushobora gukora ibikorwa byiza canke vyinshi mu gihe gito udafise abantu bagufasha, kuko bigiye bintu ukora bigusaba uburyo. Muri make hakenewe uburyo, cyo ni ikintu ca mbere yego. Hama ica kabiri gikenewe ni promotion kugira bavuga ati muvuze indirimbo ziwacu nibiki ikintu je nakoze nayikoreye muri studio, wowe utagishide ku radio cyoherera muri studio canke mu bajama, bisigura mwebwe muca mudufasha aho hantu. Hama igikurikira ni abantu batwumviriza, turafise imbuga dukoresha, hari umuntu azonkunda jewe bivanye n'ama views ngira canke aba followers mfise kuri Instagram. Muri make ugomba kubikora n'ivyo ukankurikirana aho hose ibikorwa vyanje ukavyumviriza, nibaza ko ari ivyo bitatu nyene. Yeah. So Wizking niyahe ndirimbo waririmbye kabisa ukabona ko iri mu du contract? so nta ndirimbo nimwe ndagira contract. Oya Zose ziza neza. ziza fresh. Yeah. Eric ngiye bishitse uri kuratembera nko muri quartier ugahura n'abakobwa babiri muri ahorasyo rukundo. Uvyifatamwe gute uyagishi ukuntu ucuvyifatamwe iyo muhuye nabo ari babiri TikTok? Bose dukundana. Bon, ahubwo ca ndabakayira ka hafi aca ndivye hariya ntibambone. Muga mfise umwe ntabwo mfise babiri, umwe wenyene niwe mfise. Yeah. Wizking ni cyahe kintu ukundira umwigeme kabisa umubonye uvuga ati ujya mukobwa arakwiye kugendana nanjye canke gukundana nanjye? Umwana bafise taye nziza. Taye yagute insigurira taye ushaka. Afise inyuma hanini, munda hatoyi. Nyene urumva n'utubiri twose ati adafise inzobe cyane mugabo afise inzobe kandi. Yeah. Nagomba ari imboregwa y'inwera itabi ariko afise inyuma heza, afise ivyo byose ushaka nta kibazo mwokunda. Ivyo bindi ntiho bimenya mutaraganira. Muga manze kubona ufise iyo taye bamaze kubago yanje. Yeah, ibisigaye ndabimenya mu nyuma. Wizking ni cyahe kintu udashaka ko bagukorera bakigukoreye uza wumva uhindutse canke ufise mind mbi? Bon, ikintu kimwe gusa en fait je sinigera nshavura gusa nanka umuntu angaya, cyo cyonyene gusa nce kintu ca mbere nanka mu buzima bwanje. Yeah. Iyo umuntu ari karakurabira indirimbo yawe kuri YouTube ni cyahe kintu akigukoreye ubona ko kabisa baguteje imbere? Premièrement kukurabira indirimbo kuri YouTube ariko aguteza imbere, ni cyahe kindi kintu wokunda ko yo gukorera? Yeah, urashobora kugira subscribe kugira ngo kugira subscribe bisigure neza. Subscribe. Yeah. Urashobora gufyonda subscribe. Hama ukagira na like, aho ndaryoherwa cyane kubera nibyo bituma nibona ko ndiko ndaduka. Yeah. Ambwira umuririmbyi kati ya Satb. Kati ya Satb na Fizo. Nuwahe muririmbyi ubona bizi gusumvye wona? Fizo. Yeah. Nuwahe muririmbyi ari hit mugabo usumvya gukora? Umuririmbyi ari hit nsumvya gukora. Ya nta muririmbyi numwe je ansumvya gukora ahubwo je ndakora cyane. Ndakubaje ati nuwahe muririmbyi ari hit avumye mugabo wewe umusumvya gukora? Abo muririmbyi ntawo hari ahubwo nije nkora cyane gusa sindaba hit cyane. Ya reka tubashimire ariko kumbure bama bavuga ko uvuga kajambo kanyuma bari ugomba yitaba Imana. Nakahe kajambo kagasunika rugi kumbure wobwira bariko baratumviriza ikigani? Bon, ikintu ca mbere shimire cyane abantu bo ngahe Gitega, ndashimira Pro, ndashimira CC Hits Promoter, umuntu wa mbere namenyanye na ngahe Gitega kandi yankoreye vyinshi ntazofa nibagiye. Ndashimira n'abandi ba journaliste batandukanye bakorera ngaha nabo nyene ivyo bankorera n'ibintu byiteka n'ibintu byo gushima cyane. Ndabashimira gose n'aka kanya akakajyo mwaduhaye, ndashimye gose cyane gose. Ya nagereka nshimire aba journalist hama aba CC Promoter na wewe nani Eni Pro nijyambere ndakubonye ariko nsanze ukora akazi fresh kubera sinari bwakore interview nimwe muri intara y'iwanje ya Gitega. Nijyambere duhuye namwe ndashimye ku bikorwa byiza dukoranye ya ama media yose ni TV yanyu ndayiha respect sana murakoze cyane. Yeah. So reka nanje ifata akanya ko gushimira wewe se wakurikiranye ikiganiro kuva gitangura gushika ubu turi ku musozo wacu, reka nongere nshimire
Hit Promoter wewe yakoze uko ashoboye kose kugira ngo ushobore kuronka amasanamu meza nk'ayasukuye. Nongire ndagushimire wewe wese umaze gufyonda subscribe canke sabone. Ndagusaba kandi ko ugenda utwandikira commentaire gute twogenda tukuryohera kuri TV yawe, TV yacu Sunny Stars TV. Reka ndagusezere ndakubwira ko nubundi tukiri kumwe tugiye kubandanya tuba update hamwe na Gahwana. Sunny Stars.